Mwaramutse, muri ya ntumbero yo kuganira ku bintu bijanye n'amahoro, hari ikintu nashaka kuvuga. Mumbabarire, iyi sindayikoze nko kubasokwesha, gusa nashaka kubereka gato ko kenshi na kenshi hari igihe twumva ibintu tukavyumva nk'umugani ntumenye ivyo arivyo ko bisa neza. Dufate uhereye no vyo hejuru cane nk'abakristo iyo bavuze ngo tuzoja mw'ijuru, biragora umuntu kwiha imaje yo mw'ijuru. Mbega aho mw'ijuru hameze gute? Ntushobora kuhatahura ko ata muntu utarajayo, nturabona amafoto yaho, ibintu nk'ivyo. Nk'ubu jewe umbwiye muri Mexique sinshobora kumenya neza uko hasa naho mpora mbona amafoto, mu vy'ukuri ntashobora kumenya aho hantu utarahaba. Rero nashaka tuganire ikintu citwa igihugu kirimwo amahoro n'umutekano. Ndavuze kubera umuntu yavukiye i Burundi, nanje navukiye i Burundi, nkuriraho, navuyeho nkuze. Hari ibintu udashobora gutahura umuntu abigusiguriye ku munwa gusa, canke uvyumva kw'iradiyo ngo igihugu giteye imbere, igihugu gifise umutekano, igihugu kirimwo demokarasi. Kenshi na kenshi ntitubitahura. Nibutse igihe nari muri Afrika y'Epfo, naje muri Tanzania, ndahahurira i Dar es Salaam n'umugabo yariko yiga ibintu vya electronique, vya ingeniora. Nanje nkaba arivyo nari nize, kandi hanyuma yariko ararondera projet yokora mu guheza amashure kugira ngo kuri kaminuza y'Uburundi bandike igitabo. Abiga ibintu vya ingenieur kenshi na kenshi basaba ko bakora projet, igikorwa kimeze nk'ico umuntu ashobora gukora agacuruza, kimeze nyene nk'inka projet isanzwe, nk'igikorwa gisanzwe ca ingenieur. Ico gihe rero nsanga ariko arakora ico novuga nka traffic management, donc kuntu gucungera amabarabara n'uruja n'uruza rw'amabarabara. Hanyuma ndamubwira nti hajya ku mabarabara sinzi ko i Burundi ntibirahashika, birahari ariko hari amatara ahagarika imodoka akazireka zikagenda, amera nk'ayakontorora uruja n'uruza. I Burundi narumvise arahari, igihe nava je ntiyari bwahabe. Mu bihugu biteye imbere usanga hariho ahantu nk'akarorero havuga ngo aha naho abantu batambukira, kugira ngo imodoka zihashitse zihagarare, umuntu atambuke atirirwa yirukanga. Kugira ubona i Bujumbura mu ugenda wirukanga, na cane cane uvuye ruguru, twe twakuye ruguru ushitse i Bujumbura vyarakunyuzura cane. Aha rero haba hari aho hantu kenshi na kenshi uca usanga hariho nk'akantu itara umuntu ashobora gufyonda, afyonze kaca kerekana umuntu ariko aratambuka, hanyuma imodoka zikaza zihagarara, uwo muntu akabanza akarengana. Uwo mugabo arandaba ati wewe uvuga mu mutwe urakomeye, imodoka, abantu b'imodoka bahagarare, umuntu w'amaguru arengane. Ntego niko bimeze, ni mu bihugu byose biteye imbere niko bimeze. Aho umuntu atambukira haba ico kintu c'agatara kitahari, uhashitse wowe twaza imodoka urahagarara, kubera ko ata muntu ageneye gutambuka. Ahari uramurindira. Hari rero naho usanga hari ico kibikontorora iryo tara, ushika wowe uri kugenda n'amaguru ukafyonda, ukarindira ko baguha utambuke, baguhaye imodoka zihagarara ukagenda. Ako n'akantu kamwe ntanze ko kenshi na kenshi agiye umuntu abivuga amenga ntivyumvikana, kubera dufise ibindi twamenyereye vy'iwacu. Rero ugiye mu gihugu c'amahoro hari ibintu vyinshi bimera nk'igutangaza. Narigeze kuvuga igihe kimwe jewe nshitse mu gihugu kimwe, ishobora kuba yari Zimbabwe, hanyuma mbona abasekirite. Nabwiye i Burundi je abasekirite ntabwo nari bwabone, bashobora kuba bari bahari Bujumbura, aho je nakuriye ruguru, naje Bujumbura rimwe kabiri, hari ikintu ngiye gukorayo. Hanyuma abasekirite rero kenshi na kenshi cane mu bihugu vy'Abongereza usanga bambaye impuzu zimeze kubera z'igipolisi, rimwe bafise n'inkoho. Sinibuka muri Zimbabwe ko bari bazifise, mugabo muri Afrika y'Epfo ndazi ko abasekirite hariho abasekirite bafise inkoho, no muri Philippines abasekirite bafise inkoho. Hanyuma ndamubonye umusekirite mera nk'uwinyegeza, umugabo twari ku mate, we n'ibiki, ntimbonye umupolisi. Ati se umupolisi? Atujya n'umusekirite. Ati kandi iyo baye umupolisi ho hari icyaha wakoze, we wakoze iki kuko winyegeza ngo no kubonye umupolisi? Kuko urumva ko nari mvuye i Burundi, umupolisi umusirikare amubonye baca wiruka, ibintu ngivyo.
bo ivyo bitihwe rero ushitse mu gihugu kirimo amahoro y'ibintu bigutangaza nkuko ndakuvuga nk'akaronka jewe ahandi ndahamaze imyaka 15 sindigera mbona umusirikare yambaye impuzu za gisirikare. Mvuze yambaye impuzu za gisirikare kuko imvuze ngo sinigera mbona umusirikare nshobora kuba naramubonye ariko aragura ibintu mw'iduka canke atembera sindamumenye, mugabo umuntu yambaye impuzu za gisirikare yaba amatashitashi canke birya bindi abasirikare bambara sindigera mbona n'umwe. Ndamaze kubona abo bita aba Navy bajya gukora ku mazi kubera ahantu hafi aho tuba hariho ikambi yabo ahantu bita Devonport. Ugiyeyo urashobora kubabona bagiye gusuma mu maduka, ariko sindigera mbona umusirikare afise tashitashi canke afise inkoho. Sindigera mbona imodoka y'igipolisi yaba ajya amajipe yaba kiyakije mamfu yaba ibijya vy'iblende, sindigera nkubita ijisho n'umunsi warimwe imodoka y'igipolisi ay'igisirikare mvuze igisirikare nta modoka y'igisirikare ndigera mbona. Hariho ahantu hari inkambi mugane ko ari ikambi yo mu kirere mpora ndahaca inyuma harazitiye cane hafise hari ikintu kirekire inzira ndende ija ku mu nkambi ndaca imbere yaho mugabo naho nyene sindigera ngira novuga chance ngo mpureho n'imodoka iriko yinjira canke isohoka. Ni ukuvuga je sindigera mbona imodoka y'igisirikare muri kino gihugu. Sindigera mbona simperuka none nabonye umupolisi afise inkoho mugabo simperuka igihe nigeze kubona umuntu afise inkoho. Inkoho je sinkimenya simperutse kubona umuntu afise inkoho muri make. Sinibuka igihe mperukira kubona umuntu afise inkoho. Okay, nagiye muri Kenya ndabona abantu bafise inkoho kuri aeroport abasirikare cyangwa abapolisi bo muri Kenya bazifise nibaza muri Philippines. Mugo mvuga muri kino gihugu ndimo sindabona umusirikare umuntu afise inkoho ya musirikare ya umupolisi canke umusivile. Urumva? Aha nta musirikare n'umwe ari muri leta canke mu nzego zindi z'igisivile. No kuvuga jewe ukundi kandi umuntu novuga ko nize sinzi vya politike mugabo narize ndakurikirana amakuru ndatembera ndamaze kuja mu bisagara bitari bike ndamaze gutembera n'ibindi bihugu vyinshi sindigera numva nta musirikare n'umwe nzi mw'izina ngaha muri kino gihugu. Hajya wumva ngo general naka colonel naka major naka nta musirikare n'umwe nzi nta n'umwe rudende kubera iki nta n'umwe avuga ku radio nta n'umwe asohoka. Igihe kimwe neza ko n'umusirikare bamwajije hariho igihe ubwato bwa gisirikare bwigeze kugira igisida batumira umushikiranganje wo kwivuna abansi n'umusivile umudame nibaza ko ibintu by'ubucamanza Judith Collins. Ico gihe niho yatumye ko umega batango batango ikibazo abasirikare bo mazi bakomakomeye admiral yaratumye ko mu admiral umwe ndamubona amuhagariye ariko avuga ko iyo accident yabaye. Mugabo nuko ajyo rya mbere nabonye umusirikare kuri televiziyo nkumva umusirikare karavuga mugabo nta nizina naramufashe ko ntivyari uwari karavuga mu vy'ukuri ariko araza umusirikare yari mu bushikiranganje kwivuna abansi umudamu umusivile acavuga gusa reka mpamagara umuntu kubera ivyo biri technique asigure neza uko vyagenze n'ivyo bariko barakora kugira ngo ico kintu iyo ngorane ntizosubire kuba. Ni ukuvuga nta musirikare n'umwe rudende mu kuvuga uco kamfata k'inkoti je mbwira umusirikare uzi izina muri ico gihugu ciwanyu nta n'umwe nzi. Urumva? Ivyo bitihwe nkuko navuze kandi nta musirikare n'umwe ari mu nzego ntazimwe ko iyo bari mu kumbure mba ndamumva cyangwa ndamuzi usibye inzego za gisirikare. Ivyo nari mvuze kubera iki ibihugu by'iwacu muri Afrika usanga ukuyemo kumbura ibihugu by'abongereza kenshi na kenshi usanga namwe n'abasirikare benshi barimwo n'abasivile ariko mu bindi bihugu byinshi usanga abasirikare bo bari hejuru bari bafise ijambo. Ikindi ibintu bijanye na icyo novuga freedom ubwigenge liberté uhereye kuri ubwigenge bwo kuvuga ico wifuza freedom of speech. Ni ukuvuga hagize ikintu nshaka kuvuga ntabwo nkebaguzwa ndakivuga ataco ninuba naho noba navuze nabi nta muntu yomfata naho nk'ubu nosohoka nkaja hanze nkagenda dufate kwibarabara hari kuru hariya nkavuga nti uwo mushikiranganje no nta mu president dufise nico kintu nabwiye umundi mu petit frère w'umucamanza nti tuge nta constitution dufise avuga ngo igihugu cyo kuba kidafise constitution
iryo shingiro nta rihari, nta constitution dufise, nta president dufise premier ministre prime minister. Ngiye hariya nti John Key sintukana jewe sinkunze gutukana mugabo nshaka kumutukana imbwa n'umuhimbiri ibintu byose nshaka bonda bati uyu muntu ntakomeye ikintu bampamagara ni ambulance ntabwo bahamagara police bahamagara ambulance ati uyu muntu mu munyarukane kwa muganga bashaka kwamba police kumbe bavuga ati uyu muntu ko atanguye ivyo avuga ivyo mu kanya hava dutera amabuye mugabo ntibo muhabwa ngo atuse perezida aratutse mu ministre ivyo ntaco bitwaye ushobora gutuka ushaka abamenyesha amakuru bama bamututse nta muntu n'umwe yopfungwa ngo yatutse umushikiranganje canke mu perezida naka canke naka uri kurasoma ushobora gusoma nk'icongereza ushobora kugenda ukaraba iko bavuga Trump canke uko bavuga Biden mu gihe Biden yari perezida muri Amerika. Donc abantu bafise ubwigenge bwo kuvuga ico bifuza ico ntikibuza ko abantu bubahana mandi nkuko navuze ntabwo nuja hanze ngo ndamutuke kuko numva naco nta cubaro kirimo nta kinyabupfura kirimo abantu baguma bubuhana mugabo ubwo burenganzira bufise ariko kenshi ntabwo dukoresha kuko nta kamaro ko kugenda uratukana urumva mugabo ubu bwigenge urabufise bwo kuvuga ikintu wifuza uko ucifuza. Ikindi novuga usanga ubudasa buhari ni ico nokwita mu gifaransa décentralisation du pouvoir, décentralisation donc ushobora gusanga nk'ubu meya canke ino kubera bashi bavuga ngo na meya novuga ko ari bono kwita mustanteri ntaco basana na president canke umugambo uri ku butegetsi. Amatora y'abo bantu atandukanye n'amatora y'umukuru w'igihugu ari we premier ministre n'imyaka simwe yo gutoreramo. Hanyuma kandi ntabwo bafise ubushobozi bwinshi ku bantu nka jewe nkaha ntidufise nyumba kumi nta kintu citwa nyumba kumi nta muntu w'inyumba 10 zihari nta chef de zone ahari. Donc hagati ya jewe na meya donc uwo bitaro mikono ko ari nka kwa maire de Bujumbura nta indi structure nimwe ihari kandi noneho na meya jewe nta kintu nakimwe nigenda murondera ko ntaco baratotoza city iradutoza makori ayo abafise amazu naho bigarukira nta kindi nta ndanga muntu uja gusabayo nta ikintu cyose ukeneye kugisaba uja kuri internet ukagisaba ushaka ikintu bakakikurungikira cyangwa ukakeje na keshe bakikurungikira muhira niko bimeze. Mugabo ntaco muba musana abantu batwara je nta n'umwenzi n'uwo meya sindamuzi badamuzi zina mugabo ntiturabona sindamubona nta nama akoresha ngo abantu bateza kugenda inama bazikora abo nabo batwara n'abakatwandika bakagira hamagama abamenyesha makuru umunyagihugu nta kintu bamubaza hageze umunsi mukuru ufise umwanya uragenda udafise umwanya wigumira muhira imyaka 15 araheze nta munsi mukuru ngiyemo nta numwe nta kintu cyo gusugumana kahari umuntu afise ubwigenge ukoresha wowe uko wumva ubyifuza umwanya no wawe uko ushaka hagati no ko ibintu biri decentralize ibintu biri digitalize birivuga ngo ni digital jewe kandi biranyaruka. Akarorero mu mwaka uheze hari umuntu muri famille yabuze se wiwe hanyuma biba ngombwa ko tuja kubagarukirako. Twari dufise umwana mutoyi tutari twitayeho gusabira passport kuko ataho twari ko dupanga kuja mugabo kubera vyihuta ncasaba passport yihuta nayisabye kuwa kane twagomba gutoza kugenda kuwa gatandatu nayisabye kuwa kane inyuma ya saa sita kuwa gatanu saa sita barabantelefone bati nuze wakire passport yawe kandi aho ntishashaka ko nja kuri capitale nayitora hafi yahomba kenshi bakuzanira muhira mugabo je nafashe ko poste ashobora guteba kubera na vyihuta ndayikeneye ndaja kuyitorera ijya myenya ufatisha kuri poste ihave canke kuri no kuvuga yari amasaha ari musi ya 28 babampaye passport kandi iyo passport ndayisaba je sinigeze mva ngaha aha nicaye ni mu ka office kiwanje kamero gatoyi inkoreramo
ni ukuvuga formulaire iri kuri internet nkandika, hanyuma bati fata mwana ifoto imeze uku n'uku n'uku, barakubwira ivyo bikenera ukafata ukayishirako, hanyuma nico abavyeyi baba bafise mu madata mu madone database canke données mu madone yabo baba bayafise base de données, nta vyinshi bagusaba n'ivyo ukatanga bakaca bayikurondera ubwo nyene vyihutirwa, ni gake nta na rimwe jewe biransaba ko nja kuri capitale naryo rimwe kakeyi ndoye mu manama yo ku kazi, mugabo nta na rimwe bigusaba kuja kuri capitale kurondera ikintu ico arico cose. Nta ndangamuntu dukoresha, akarangamuntu ni ukiri umwana mutoyi ukoresha birth certificate, certificat de naissance, nawe nyene uyisaba wicaye muhira urandika form uti umwana yavutse uku n'uku n'uku mu bitaro n'ibi, bakaca bakurungikira iyo certificat de naissance. Hanyuma iyo niyo karangamuntu yiwe, iyo agiye kw'ishure amuha aga carte d'étudiant kariko ifoto yiwe, carte y'umunyeshure, ashobora kubikoresha iyo bisabirwa, mu nyuma baca baronka ico bita driver's license, permis de conduire, iyo niyo kenshi na kenshi yitwa karangamuntu. Reka ndabe ko hano ndayifise. Okay, ushobora gukoresha passport ariko si ngombwa ngo umuntu wese afise passport. Passport n'igihe ugomba gutembera ubere mu gihugu nta passport ukeneye, mugabo abantu benshi bakubwiye tuhe ikarangamuntu bata ngo ni ID, identity naka. Iyi niyo ID wanje. Ahantu hose ngiye, haba mu mabanke, haba hehe bati duhe ID, nimikora mu ngodomoni nkabahereza ID. Nico. Nta yindi passport isabwa, nta iyi ID mu myaka 10, no kuvuga inyuma y'imyaka 10 urakorona bakaguha iyindi, nivyo. Bo ikindi novuga ni giki, navuze ko ico ushaka vyinshi kenshi na kenshi ukirondera wicaye muhira. Hanyuma ku bintu vy'ubuzima cane ico no kivuga ko ubuzi bwinshi nibwo budasaba uhari, niyo ngorane kunza kwanze ba muri Afrika, ubuzi bwinshi usanga buri kuri leta. Hano ni sindakora ibiharuro ngo ndabe, nshobora gukora research canke n'ubunyene ushobora kubaza Google, nico kindi kintu hano keneye ikintu ushobora kukibaza Google vyihutirwa. Ushobora kubaza uti ubuzi privé hano bungana iki ugereranije n'abakorera leta, usanga ushobora no kukibaza government employees in NZ. Okay, munyihanganire kenshi na kenshi iyo kuvuga ibiharuro nufuko kubivuga nyene ugakoresha ibiharuro vy'ukuri. Okay, nibaza ko nakibajije kutari ico, ntabampaye igitigiri c'abantu, mugabo nashaka kumenya pourcentage y'abakozi ba leta ugereranije na pourcentage y'abakozi bose bari mu gihugu. Okay, Google kandi ushobora guhinyisha inyishu. Okay, hafi 18%, 18%. Donc abakozi 18% nibo bakorera guverinoma. Mugabo nabo 18, okay, harimo bita ngo ni public sector, abandi bakango ni state sector, simenye neza ko bicagagura, ariko nashaka kuvuga ko nk'akarorero abaganga bo mu bitaro novuga ko bitwa bakorera leta kubera bakorera irya bita ministère de la santé. Ariko abo bantu iyo hageze amatora nta muntu abakora ko n'umwe kuva ku hejuru gushika hasi, abo ntaho bahuriye na politike. Abarimu abo mukora muri education uhereye sinze kuba professeur kuva ku ma université gushika kuri primaire, nta muntu n'umwe bakora ko aba directeur, nimba hari aba inspecteur n'ibiki, nta muntu n'umwe bakora ko iyo amatora ageze abo baronka akazi kubera ubuhinga bwabo, ntibaronka akazi kubera umugambwe barimo. Ni ukuvuga iyo hageze amatora umuntu akazi kiwe kaba kabangamiwe, ni nk'abantu n'abaministre bose
bose ino rero urumva uwutsinze aca atora ahabwa abaminisitiri bose n'abantu nka bakeyi cane bakora kuri kapitale, ariko abandi benshi, abantu benshi nta na kimwe gihinduka, baguma mu buzi bwabo, nta muntu abakorako. Donc nawe wundi uvuga ko bakorera leta, ntabwo bakorera leta ngo bashyizweho na leta, bashyizweho kubera ubushobozi bafise. Ntabwo ngo umuminisitiri mushasha agaruka agaca ashikabakura, bagumaho. Nabivuze mu bantu bakora muri sante, muri education, ibintu nk'ivyo. Ikindi nye nkuko nabivuze, kubera umva bakorera privé aribo benshi, hafi 90%, no kuvuga amakampani manini azo nk'izo za Brarudi, zirya zikora umuceri, Pampa, ibiki, yose ari mu minwe y'abigenga, y'abikorera utwabo. Ministre, Perezida, nta muntu akoramo ngo ariko aranoma aba directeur general b'aya makampani n'ayatanga electricité equivalent yo ya Regideso, amazi, n'ama privé bose, nta muntu abanoma, bara kampani zigenga. Niyo ari za leta usanga bashira akazi muri newspaper, mu rukarata, mu matangazo yo gusaba akazi, hanyuma abantu bakajana amakuru kumuvita yabo bagasaba, gashoboye acaguma gakora. Nta muntu aca ngo ndamukuye uyu, abumva ntibashigwaho, ntabwo ari appointment canke nomination canke decret, n'akazi bahabwa kubera ubuhinga bwabo. Ivyo birorosha yuko yagize amatora abantu ntibahahamuka cane ngo akazi kanje karagiye. Reka ngezaho ariko ngo navuze simvuze ngo kubasokwesha, ariko nko kwereka nimba dukeneye ko Burundi, u Rwanda, Zaire, Congo canke Zimbabwe n'ikindi gihugu dukeneye ko gishika ku rwego rw'ibindi bihugu bigezeko, ngiyi ibar, ngiyi standard, no kurondera ahantu aho 90% y'abakozi akazi kabo kari safe, akazi kabo atamuntu agakorako iyo hageze amatora. Ico gihe ntabwo bashiramwo urwanko rwinshi. Nugeze ahantu, je personnellement naza ko abasirikare bashoje igisirikare kubera ivyo bize, ariko discipline mu gisirikare itandukanye na discipline civile. Kuba mu gisirikare ko uko uvuze niko zo gukora, mugabo kuri civile genda ku kazi bose kambwira ati monsieur, hari projet ngaha ndayikeneye mu ndwiza, ndaje kumubwira oka boss, iyi projet isa nimwe nari mfise mu mwaka uheze canke mu kwezi kuheze, yafashe amezi 2, ndabona nizo mfata amezi 2, wumva mu ndwiza bizoshoboka? Tugatera tukaganira hakugeza naho twumvikana ati okay, ndaguhaye indwi 2, nkavuga nti sawa. Wumva biratandukanye, ni uko mvuze ni kugomba gukora. Hanyuma ibihano vyo mu gisirikare biba bikomeye, ibihano vyo mu gisivile hashobora kuba kugukura mu kazi gusa, mugabo udasaba gufungwa. Hashobora kuba ari uko bakwishyuza ico wononye hanyuma ugakomeza. Hashobora kuba ari kuguha warning, ico kukugabisha ati bon ndakugabishije, turavyanditse ni nka carte jaune, nusubira bizokomera. Ibintu nk'ivyo nari kuvuga, tukaronka ibihugu bitagabwa n'igisirikare, tukaronka ahantu mushaka kuvuga ibintu yipfuza, kumbura atarengeye akarimba abandi, mugabo kandi atagenda araraba hirya no hino canke atinuba ko ahava akomereka. Ibintu nk'ivyo ndazi ko ari indoto, mugabo kenshi na kenshi il faut rêver, na cane iyo uri muri politique ushobora kugomba kugira iyo ndoto. Urya Martin Luther King muri Amerika navuga ati I have a dream, kandi indoto yiwe imeze nk'iyashobotse, kugeza aho twogeye tubona umwirabure aja ku butegetsi. Ba Martin Luther King ntavyo bashobora kuvyemera ko ari umwirabure ashobora kuja ku butegetsi. Nico mukomeze mwihangane abari mu bihe bikomeye, hanyuma mukomeze urugamba mugabo rw'amahoro. Jewe nta bintu vyo kurwana ntavyo nshigikira cane, nibaza ko igihugu kizokizwa n'abantu bagwana mu mahoro, nkuko Martin Luther King yagwanye adashizemo imigere, nkuko Mahatma Gandhi yagwanye adashizemo imigere. Sawa rero mugire umunsi mwiza, ni weekend, mugire weekend nziza hiyo yo muri bye.